ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ngenda harabe neza hari ahantu handitse reactions canke reaction mu gifaransa kumbure uri ku ntondanya bumenya ni buryo naho kantu ni kufyondako hanyuma ugafyonzeko rero ucubona ahantu hari ukuboko ucere ugufyondako hanyuma arakwemerera hanyuma akwemerera rero ucuvuga rero urakaramba urakagwiye uraza kwivuga izina ry'iwawe naho uri hanyuma rero utubwira rero ibintu washimye udushingira intahe nuko Nininahazwe ni utanguye Nininahazwe navuye ku murongo yavuye ku murongo oya ndi kudakurikira tanga rero intahe yawe. Intahe yanje ni ndende cane kwari utanguye reka tuguhe iminota 4. Murakoze. Intahe yanje nuko nashimye uko ikiganiro kitangwa hanyuma cagiye kirakibwira na bukebuke n'abantu bubaka baba baragikunze cane baba bato n'abakuze. Hanyuma twagiye turiga kera abantu baratinya kuvuga kahise kuvuga uko ibintu byohinduka ariko ubu bagiye barunguka bafate kuri c'abarundi basanga rero noneho ubwo burenganzira bwo kuvuga kahise k'igihugu biraduga biratera imbere. Iyo twoshima ni vyinshi cyane mu kindi c'abarundi. Yego hama turashimiye rero ko watugiriye senteze iyo vyavuye iyo vyagiye bigenda naho bigeze nico mwifuza gushikako. Ibisigaye muri rusangi turashima reka ndekere umwanya abandi turashima muri rusangi. Murakoze. Yoho wari wavuze ni kutine none kawo nduvuze nkiri yonyene ntaco ukurikira. Emile ni uramukiwe. Yego murakoze cyane. Yego jewe nanje novuga ko ibiganiro mucisha ngaho byose atakuvuga ngo nukupendelea canke kukundira nukuri biranshimisha cyane. Cyane naramenye nk'ivy'irindwi byinshi biciye ku biganiro byanyu hanyuma ivyo vy'irindwi nkaba nari nkeneye kubimenya kuko vyatwaye papa wanje na mama urumva byaramfashije rero kumenya ukuntu vyagenze kuko ico gihe iryo honyabwoko ryaba nari nkiri muto nari mfise imyaka 4 yonyene. Urumva rero kucambura abavyeyi babiri ari byo bibahitanye urumva ko nari nkeneye kumenya ukuntu vyagenze none rero nkaba nagiye kuza ndabimenya biciye mu kiganiro cyane. Hanyuma ikindi naringize rero ndumva ko abaza kuba bafise ijambo bashobora kuba beshi nukuvuga ikindi naringize nobaza gishobora kuba kikogwa ariko nimba coba kitakogwa naho azotutegurira ikiganiro kibivuga nibijanye n'umuco akaranga ko mu Burundi. Ndiko nditegereza nubwo ntaherukayo ndabona nk'ibijanye n'intambo n'imbyino turiko turaja ku ruhande mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona iyo ukurikiranye mu misi yahera hariho intambo z'ikirundi n'imbyino z'ikirundi zifatiye ku ntara kama no kuvuga nk'imakambo gasanga barafise ico bita ugasanga nko mu Kirimiro barafise umudiho w'ingoma ugasanga nko mu Ruyigi barafise ico bita umuyebe.
barafise ico bita za ntambo zabiyeretse sinzi ukuntu bari intore rero uko ugasanga ni byiza ku buryo jewe mu minsi yahera mu myaka yahera nabona umenga niyo habaye iminsi mikuru ku rwego rw'igihugu abo bantu baraserukirwa ni ukuvuga hakaba abanyagasimbo bakava imakamba abatamvyi b'ingoma baza nko ku munsi mukuru wo kwikukira abatamvyi b'ingoma bagomba kuba arabavuye mu kivoga kuko ariho zivuka ni ukuvuga abatamvyi b'umuyebe bakategezwa kuba bari Bujumbura kuko umuyebe ni ukuvuga bari Bujumbura bakategezwa kuba bava mu Ruyigi aho umuyebe wo buvuka ariko ubu ndiko nditegereza intambo z'ikirundi ubu zisunga cyane ku gihugu kibanyi cyo mu Rwanda hariho ibyo mbono mbenga bita ngo na makrabu ayo makrabu ukacusanga ni indirimbo y'ikirundi gatoyi nk'ibice 30 ugasanga ni kirundi mugabo ibice 70 naho ugasanga ni intambo y'ikinyarwanda muri kahise iyo ntambo itigeze iba mu Burundi nk'umuco w'ikirundi none nayiko ndagira nti Mwodufasha cyane sinzi n'ingoma yuri kuritegereza urabona akanovera k'ingoma ego umenga katera kapunguka murakoze cyane mu ncamake ndashimye ndakengurutse ye mu biganiro byanyu n'ukuri birimo amata n'ubuki muhezagire reka ngira ko ndakwishura mfata amasegonda nka 200 biri mu bintu jewe ndiko ndagwanira je sinumva ingene je urabona je mba muri Canada namuka mu nda y'ingoma ngomba kuvuga ko je mva mu muryango w'abavuzi b'ingoma ndi umuntu umwe aho bakavugirije ingoma kuva mu kinjana c'12 ndi umuntu umwe aba muri Canada abandi bose ukazibona aha turabana n'abantu baje kuvuza ingoma mugabe igihe umuntu yitwa ntuzeye baranshaka Argentine aho yahwera ubabaje uti none mwatanza ngahe usanga tamwe yatanze bafise ibizu bafise amamodoka bafise iki baje bapfasoni batamba ibujumbura bagatamba umudeyo barawurekera bo abahariya ugwedengwe barurekera abahariya kugira ngo intara yose ikirimiro baturekera ingoma hanyuma natwe tureke ihuruma mugabe ihuruma rizezwe abantu b'abayogoma ibyo jewe turi kumwe mwana wa mama jewe ibyo ndabishigiye gose ko ndo bihana mwana yo ntiza amagara nzobishikako murakoze ngo sibo ego cyane ndagize mwiwe na mwana muze bivanye n'ubwosari mahoro cyane ego nitwa Sibomana Abdallah ndi umusirikare w'umuforoma mu gihugu cy'u Burundi nkaba ndi Gitega mbere ndi mu Gakonje ndiko ndakurikirana umutama Patrice twama murakoze nyakubahwa Patrice twama twayaze kenshi murabizi kandi nukuri sinovuga ngo ndashima canke ngo ndagize gute ibiganiro byawe biratubumba biratwubaka ndetse biranadutegura kugira ngo tuba Barundi nyabo tuve mwa bya bintu byo gukurikirana imigenzo y'abanyamahanga jewe rero naje sinshaka kubatwara umwanya kuko nabonye abaparticipa turi benshi ariko nashaka nibarize umutama Patrice tabwe mwubaho nukuri mu kukubaza sinovuga ngo ndandire ngo ncijya nino nashaka mbaze mbega mwiteguye gute kuzoterera muri iki kintu bita Akademi Rundi kuko jewe nk'ubu ndafise amajambo y'ikirundi mvuga kubera nakurikiranye ibiganiro by'iwanyu kandi Imana yarakoze nabarose ku mwanya mwiza nibaza ko nibiganiro bike by'iwanyu ntarakurikirana mwiteguye gute rero kuzofasha abagwaruka igihugu na cyane cyane leta muri Akademi Rundi murakoze cyane Imana ibahezagire tuzoguma dukenguruka ahubwo uzoguma twibuka kujya mwama mubigenda mu kuturungikira ibiganiro kudusaba kwama turi hafi yanyu
murakoze cyane kandi abantu boba barabaye irukore bari ngaha ndabaramukije cyane twoba twarabanye Imana ibahezagire. Ndagukengurukiye no kumwanga no kumugezi. Reka ndakwishire mu masegonda 40. Jewe mvuga yuko ndi gitabo. Urabona igitabo ni igitabo iki ni igitabo urabibona. Jewe igitabo ufise mu ntoke. Nukuvuga usoma ku rupapuro ugomba. Uko biri kose jewe ikintu nasabye leta y'u Burundi agisaba abarundi nuko bazovuga yuko jewe n'uwitwa Nsengiyumva Omere ariko twatanguye kuvuga ati igihugu cy'u Burundi kirakeneye akademi nk'uko Ubufaransa bufise Académie Française. Ushaka gusanga rero Burundi mu nteguro zavyo mu nteguro z'u Burundi ugasanga kumbure jewe ntibanyibutse banshizemwo je sinzotera imigere n'umunsi n'umwe kubera jewe ibyo nkura namwe yabintumye kwaje numwe wabintumye n'Imana n'Imana inkura hasi kubera navuze amashuri yiwanje Imana ni inkura hasi ngo mvuge ni ubwo buyazi bitwa Académie Rundi gasanga muhibeye nzonkuresha nibwo asanga butanyeneye nzoguma nkora sinzoja mpagarara naho noja muri iyo Académie Rundi nzoguma nkora. Rero jewe nuvuga ngo genda amazi ahantu bagisigaye ahantu acajaho ko dukorana tuzokorana badagombye ko dukorana bakaza barambaza utuntu nzokwishura bagomba gufata kuvyo ndiko ndavuga azofata mugabo uko biri kose neje ko mvuga ibintu by'ukuri je mvuze ngo nyakubaho kirakwiye kuvaho kubera cari ikintu c'abaganwa bakagaye cyane bagaye abantu b'abahutu hama nkavuga nyakubaho ni mvuga ngo nyakubaho ikwiye kuvaho enda bisigura nkabyerekana iyo biza biva nibasanga ibyo mvuga bifise akamaro azobikora ikiza batabikurikije ntaco je sinda kugwana. Rero leta y'u Burundi igasanga irankeneye nubeje imbarire nafata indege itankeneye nzoguma nkorera hondi. Rero wewe ingene iteguye jewe nditeguye ko Imana niya mpezagira ikampinda imyaka 10 nzoba mfise kaminuza Ikirundi izoba iri mu gihe kaminuza y'Ikirundi hamwe umunyeshuri azoza kandi abanyeshuri bazozayo bazoba ari abanyeshuri batsinze umwaka wa 12 bace biyandikisha kwiga Ikirundi to kwitsitso biye kwandika bavuga ivyese bagire gute twige n'ingoma. Ivyo rero jewe nditeguye bankeneye neza batankeneye neza kubera ntanumwe yankuye hasi je nakuye hasi n'Imana sinzi ko ndakwishiye mugenzi wanje urakarambura akagura ku ngoma. Akabazo ka nyuma ntagoranye nagire ndababaze Mutama Patrice kuko mbaza uti ndakubaze ko ndi umuntu umwe ego ni kwa kundi twarezwe twamenyereye barabaroze nagire ndakubaze ni jewe ndakwemera kuri umunyakuri kandi ndafise uburyo ndakwemeramwo kandi mu Kirundi ujya mugana uvuga ngo amaso akunda ntabona neza burya urafise icyo ubugamije. Nagira mbaze mwe uko ubibona muri Académie Rundi ndazi ko utabayemwo yobaho mbega ubona akanovera ndavye ku Kirundi ciwawe ubona akanovera kogenda neza utagiye kugira ico uterereyemwo ufatiye ku bandi bantu baba bavuga Ikirundi nkuko kubaho muri iki gihugu? Je ntakubesha kandi ntagombye kwishima nta wundi ari havuga Ikirundi nka jewe oya singomba kuvuga ko ndakivuga neza jewe uko mvuga Ikirundi uko ntondeka amajambo nta wuri ndabona uwo kumbura wonyegereza yoshora kuba nka Karegwa Jean Claude ravuga neza cyane. Yego rero ibyo uri kuravuga sinzi ko wakurikiranye ibintu nasohoye Lady Command Sobero Kirundi aho navuga yuko abanyabuhonga avuga ngo zewe aribo bavuga neza gusumba ko abavuga ngo nje kubica nta kuvuga ngo nze kubica abavuga ngo nje kubica nibo bavuga neza cyane. Rero uciye umbwira ngo wakanovera k'ikirundi ciwanje byogorana kubera je mvuga Ikirundi cyo mu Kirimiro reka Académie Rundi reka ubuyazi buzojemwo ahandi ibindi byose mugabo kizire ko umunya Kirimiro agaye umubo kizire ko umugamba agaye umunyabuhonga kizire ko umugesera umubugesera agaye umunyaburagane kizire kubera abantu bavuga Ikirundi kimwe no mu Bufaransa hariho le français d'oil et le français d'or kandi hano mwavuga ngo yego uvuga nabi no mu Cyongereza yenda avuga Icyongereza uko iwanje kandi umuzungu avuga ati uvuga neza cyane.
cico nzoharanira gusumba ibindi nako kagaye agasuzuguro kuko uvuga ngo ari abantu bavuga neza ikirundi gusumba abandi na jewe sinakivuga neza amajambo ndayatondeka neza mugabo nkayatondeka kumurimiro hanyuma rero duvade ingene mu kirimiro bavuga ingene mu gamba bavuga ingene mu buhunga bavuga ingene imbo bavuga ingene ababo bavuga ngo endewe burya bavuga ni byiza cyane endewe nabikunze gose ko je natavuga udemera kandi twabutambura ikimoso nuko rero nakubwira urakoze cyane mutama wanje narinzi kuvuga ngo kirangeni navuga ngo girangeni ico ni kimwe mu byo mwanya nigiye kirangeni ingene n'igikoko cyarya abakobwa reka share bari baragowe yongera